Ndebroke basize turayaga. Baje kuma tuvuga ngo turaba boss. Ngo dufise amamodoka. Kumbara amamodoka yavuye mu mfashanyo. Isaac TV kuri YouTube nkayibona. Hama nkaraba ikiganiro. Basi abafana basi ba Astiv. Mumubwire mu munsi abire basi Ndebroke. Ndashaka kuzanda buno dusati twawe. Twa to dance no gufata no. Yo. No gufata no. Yo. Urumva Isaac bagufasha. Gasati ndakabona handi. Nayi mashaka kukabona. Kandi biramubabaza. Muze, mfute ibiganiro. None mfute ibiganiro yibaza ko abanciye intege. N'abantu bambrotse ageze umunsi bari bambwiye yuko bazonsupportinga. Bagaca bambroka umunsi uri mu kugera. Nabone ndabasuhuje n'ukuri nta beef n'ukuri. Andi novuga yuko yego arakora kandi ni vyiza bonne chance muze. Ariko akazi naramutanguriye mbo ndamurusha uburambe. Kubera ko iyo umuntu akurusha level abayikurusha. Abarundi turakora kandi turashira mu ngo. Uyu muntu akurusha level wait. Iyo rindira basi. Iyo umuntu akurusha level abayikuruta. Tusigurire neza ja uramurusha. Okay. Yes, alors reka nswe kandi baramutse bakunzi wa ITV nange kandi abahikaze mu kiganiro cyacu no muzi. Nkaba nizeye ko merewe neza bivanye na muherereye. Comme d'habitude je suis pas toute seule naje kurondera umuntu wanyu. Genre umuntu wanyu tumuyagishe gato ni byinshi bivuga kuri we kandi ndazi ko mukeneye kumenya byinshi byerekeye Vipi bro? Bien sana. Bakunzi ba ASTV ndabakunda cyane murabizi ni Mr Home, Mr Meat, Love in Town mwayibonye gute mumeze fresh. Ni CEO wa Star TV 257 ndi kumwe n'umusista nkunda cyane. Queen of what? Numu Queen mu biki? Queen wa ISTV. No, Queen tout simplement. Umeze neza ariko? Yes, ni bien. Wafunguye wanyu yakayi. Nanje naje kukirondera ngabwo wowe nyene mje mbona nimbabura wazizimije. Turajya. Reka kumbwira. Ati no musturajya. Ndabakunda sana murabizi. Emereye kuri boss wanyu n'umuntu wa mbere nkunda cyane naho ntaramubona. Ariko azonyereke basi umunsi umwe basi ndamubone. Ndamubone basi visage mvuga ati papa respect to you. Kwera bikora neza cyane. N'umuntu novuga nawe nari mu bantu bansupportinze. Baranyitayeho. Araraba basi n'ikiganiro cyanje. Yeah. Bega Starboy wewe ko tubona genre wahagurutse nyine. Wahagurutse nyine genre urahaguruka bien ni ya strategie wakoresheje cyangwa metode wakoresheje ko ndazi benshi birabagora. Igari kwanza reka mazinda baramutse bakunzi ba ASTV tu ni nobaza ko ariyo mu Burundi hamara bakunzi ba Star TV 257 ndabaramutsa murazi ko tubakunda cyane ikintu cya mbere cyo dushira Imana imbere sivyo dushira Imana imbere hama tugasenga Urasenga wewe jewe urana ko nambaye umusaraba usengera jewe urazontumira ku rusengero wanyu ariko nazoza oya usengera wewe jewe ahantu hose hari Imana ndasenga Imana we ari satani ndiruka vraiment nkahunga uko biri kose rero dushira Imana imbere na cyane yuko abakunzi ba Star TV nabantu vraiment nubaha mpagaciro bugiye umuntu muha agaciro nawe nivya warabiha agaciro iyo umuntu ubona yuko aguhaye views muha agaciro nivya warabiha agaciro mbona aragerageje ndavuga ati mumfashe gusenga narageje n'umuntu ndamubwira atasengere nsengera ibikorwa byanje bigende neza kandi umuntu wa mbere je mpura n'ibibazo bitandukanye suhuza umuntu aheruka kumfutira n'ibiganiro muri kamera yiwiwe muze mfute ibiganiro none mfute ibiganiro yibaza ko abanciye intege ninde ndanashimira ninde wari yamaye ikiganiro iritsina ndamushimira cyane ikiganiro cyanje nagikoreye mu yindi kamera kubera ntararonka kamera uwo muntu acaragifuta gusa ahari Imana mubabarire imuhezagire kandi atera imbere nugusa ikintangaza nuko usanga ari mugenzi wanje nk'umujournaliste nkanje reka none umuntu yakoye gutiza ikintu akaca tubwira izina igihari gusa namusabiye ikigongwe ku Mana bigende neza maze iminsi mbabaye gusa abantu ntibabibona kubera ko turi kuri micro turagerageza kwerekana umunezero mugaye abantu batubabaje nibica bituma dushavurira abakunzi bacu ngo tubaye ibintu bibi turagerageza kuma dukora kugira tubaye ibintu vyiza même si naho ntararonka kamera urana kwikorwa ngo mankora tous les jours kandi abantu bakankurikira abantu bararavye ati Starboy n'ukuri we uri mu bibazo reka tugukurikirane basi jya views intume ndayironka urazi ari no umuntu akwemerera ikintu hageze akaca ku block n'abantu bambrotse ageze umunsi bari bambwiye yuko bazonsupportinga bagaca bambroka umunsi uri mu kugera nabone ndabasuhuje n'ukuri nta beef n'ukuri mfitaniye nabo gusa Starboy karakara kubabaza nyene kuko oya ni bande block basinze ndabaha marinki
urumva abakozi ba STV mudufashe nabo ariko bararaba ba Blue Tester Boy arisabiye wenyine ngo mu de block kenze ndabaha amarinki basi barabingene kuratera imbere reka gutanga ntibisigura yuko umuntu ari ku ngufu kandi umuntu akwemereye si ngombwa guhe kandi umuntu akwemereye birashobora guba ikibazo gasanga hamwe ariko ararondera aciyabura none abuze birumvikana nta na kimwe nibaca bakublock ntumbroke mpa views basi benshi bambroke sandagoretse telefone kandi je sinishuza nza kubibona wa munsi ambwira ati nukuri kw'Imana cyane cyane hari aba diaspora kubwira ati ngo je nzohembwa ubu nkora mu ijoro ibi nibi bana ngo niko na micro ndakutumia micro samedi ndakutumia micro subira izo micro umunsi bweze usanga yako brotsi igihari nukuri jewe umpaye views bomfashije naho nararonka kamera abona ko nguma nkora ibikorwa Imana ibandanya kundinda n'ubu muri STV ndamaze gukora ikiganiro STV yantije kamera bigana nka bitatu kandi byarampaye chance kweri ndaronka ama views ego kweri kandi Imana ibahezagire turi aho nyene Starboy basanze mu yaje gituma nambaye kumurazi ko je naho nambara amasenge gusa uraberewe genre ka style kameze neza uraberewe ndakurahiye amapapa birazimvye nyene pole pole ego tukiri ngaho nyene Starboy turabona ikiganiro cyawe gishasha Love in Town yani kandi genda abantu bavangana tuzobafata nje gushaka kunshiramo oya je basi we sindakuvuza abantu bavangana tuzobafata abantu baza barabesha ugasanga urazi cyane cyane aba diaspora ari abagikunze baca bambwira ati ngurazi nguko hari abantu usanga turereye abandi rero abantu bibaza ko barereye abandi ngiye ko abakura hamwe uzoca wumva umuntu wiko uzoca ubyumva direct makurereye abandi uzi ico kiganiro ko tubibona ko nabandi babivuga tubibona genre nibyo birahari ni kiganiro novuga wakubise kopi ku kiganiro cha MC and wo muri STV kiganiro kiwe cyitwa Emotion nta kiganiro afise je no mugira ko kopi reka ndakubwire naho nakigize kopi wanashima ahubwo ni yitonda tekereza ikiganiro muri Kenya novuga ko bagikora je sinza mparira ugize kopi muri Kenya ikibazo kiri he ani nta kiganiro afise no mugira ko kopi cara gusa zamukore oya rindira oya rindira gusa turavye twese kuraba sivyo emotion na kibazo kiri he kwine nakore amaba murabe amananje nkore kibazo kiri he gusa byaramubabaje naho kuvuga wakubabaje bakublote genre ahubwo nanatanga ivyo nturi kurambaza andi cara hasi ukora oya nutangaye kuko andi yaravyandise deja kuri statut byarababaje je na mpamvu navuze ati reka ndondere Starboy niwe barungitse oya si yaturungitse muramubwira ati je yonika nkande none icara hasi utekereza andi nta kiganiro afise no mukora ko kopi je nkora ibikorwa kugira abafani biwanje babikonde nage uko agikora abafani banyu bagende bakiraye bace baza kuraba kuri Star TV nibisa na gato je nivyani nico ciwe nta nico ndabona gusuko biri kose biganiro vy'abanye ndabikurikirana andi nta kiganiro we no kugira ko kopi tekereza dukora akazi mutama aho be bakurungi warungitsa bakugira baze kungira ko kuragize kopi wawe nakwi ikiganiro nico muri Kenya uze kura Deprito na ni kiganiro novuga yuko nabaye interesse naco maze kuba interesse naco ndakibona cyaravuga ati ikiganiro cyofasha bigeme ndetse n'abasore bamwe barereye abandi gusa kumenga ubishizemo inzigo bazi mugiatekereza ariko ari hamakikinga ngaho ngo tumurabira ko ikiganiro icara hasi ukore nanye nicaye hasi nkore dukore twese tureke ibintu by'inzigo tureke kuzana ngo umuntu yamugize kopi cya tekereza handi ureke kuzana ibindi bintu byahandi pembeni tekereza ukore na byahandi pembeni urumva je twarabibonye kuri stat kandi ndadi sinje nyene kandi kuri stat yandi ndadi nawe arayibonye yo stat nazo ndaba nazirabe zimfashike ubusanzwe urazi ndagutera inkuru ukazokwira kuri ama station y'abantu uzobiko James abantu 200 bisigura yuko no cangira rosheshe muri stat nkaca nandika MC yandi ndamurondera kwiki sawa gusa umurondera kwiki nuwavuze ko yagutije kamera ucuragirira kuri iki nari hajya muhiri wanyu nene nari kuca ndayikura sinamwandikiye nari hajya mvuga ati niza nanje nkota oya igihari mu bisanzwe iyo tuko turakora akazi kiwacu turakora akazi n'inguvu ziwacu kugira babandanye kudusupportinga ubikora neza cyangwa bakunze kunabikora niwe baraba bamuravye ndaryoherwa ndumva nezerewe ateye imbere ndumva nezerewe nanje nteye imbere ndumva ndyoheye kuko nanje mbashaka gutera imbere STV ni TV nkunda cyane mugabo apana kuca yabatumye rero ngo muvuge je oya ni yadutumye waga turaka reka nakura amaruri manze ndamubwire neza beef si beef oya na beef yari je nico kiganiro nico ndabona reka kumbwira yeah of course gusa wese bon reka ndakubwire basi wese kuraba uno copy
nakubwiye wahambwiye nandi nakubwiye kandi umurundi agize kopi muri Kenya ntabwo aba yihenze, umurundi agize kopi muri Tanzania ntabwo aba yihenze, kubera ko iyo umuntu akurusha level aba yikurusha. Abarundi turakora kandi turashyira mu ngo. Uyu muntu akurusha level wait iyo rindira basi iyo umuntu akurusha level aba yikuruta tusigurire neza jaho uramurusha. Mu Kenya barateye imbere kuturusha mu Burundi, nico gituma mu misanzu twebwe mu banyafrika hari ibintu dukora turavye muri America state, kubera iki barateye imbere cyane. Bisigura yuko uri umurundi ukagira kopi ku kintu cy'umunyamerika ni bien. Abaririmbye kwereka babwira ko bagize kopi. Ubu nta muntu aririmba ibintu vyiwe kuko kuva kera indirimbo zihari. Bisigura yuko umuririmbye yagize kopi akayigira neza. None habuze iki? Je mvise ikiganiro ho mu Burundi buzima nta handi bagikora. Sivyo? Ico cyo bagikuye he? Je ni creation yiwanje ndetse ushaka kuje no mu bindi bihugu. Big up sana. Na uzobona ikiganiro ho. Hari ikindi kiganiro bita Meet. Mu Burundi bwose nahandi kiri ndetse no muri Afrika nahandi kiri. Starboy gusa. None wombwira yuko iyo Love in Town inoreka kwikreya gute? Kandi shora kuba kandi kikona gikora jewe siko bagikora muri Kenya. Novuga yuko naragize copy ndabibona muri Kenya muganda agira modification. Very soon murabona izindi modification. Fisi bigano bishika nka dose kamera. Uze uhenda umpe kamera urabe. Jeze ngera umuntu ama kamera. Imana. Eka uzofuta. Genda ndagutera inkuru kwindi. Genda ara ijoro mbona. Kubera ko ibigano nije ndavyimontera. Nije nikorera ibiga kira kitu ikintu cyose cyo muri Star TV. Bya misi yose dukora siko. Andi novuga yuko yego arakora kandi ni vyiza bonne chance muze. Ariko akazi naramutanguriye ndamurusha uburambe. Ahubwo biri kose sinoca mvuga sinoca ntuzobwire ngo urumunguru tumurambe ngo umuntu ngo cumuruta mu kazi. Abantu baba baturaba nibo babona yuko umuntu aruta uwundi. Kirazira kwiyemera je nama nkora nimuri umuntu mbwiye yuko ndabikora neza. Sije ndavyibwira. Urabimbwira mugasimba shaka ko nishira imbere. Bashaka nshira imbere bikorwa. Hama abantu baturaba hariya nibo bavuga ati wowe ukora neza, wowe ukora nabi, wowe ukora neza, wowe ukora nabi. Ya, ibyo birakwiye. Dukora akazi dutera imbere, turiko turasaba ubufasha ku mativa pana babuduwe ce tubumomora kandi umugwayi aremvye. Twaje ku matuvuga ngo turaba boss, ngo dufise amamodoka, kumbara amamodoka yavuye mu mfashanyo. Amamodoka nyabarindi. Tutekereze dukore. Rindira none kuri kuranjanira na base. Amamodoka yavuye mu mfashanyo genre. Bo birabaho nshatse kuvuga ni ibintu bibaho kuko gusa birahari. Ivyo birabaho. Burundi no vuga yuko sindavyitaho kubiraba ariko uko biri kose ndazi biriho ya biriho. Ugasanga umuntu ashaka kugira mu boss. Naho. None je burya birana. Urazi kujya amafaranga y'umuntu yarungitse kugira dufashe nuko. None kuri kurabivuga umenga ni ikintu kigukoze ko menga. Umva rero kirahari. Ravyivuge wenyine. Je nukuri sikuyemera. Very soon nzogerageza je nze ndabishira habona kuko nivyumvikana. Tangura ubunyene right now. Narabitanguye ndiko ndavyirukamwe nyene mu mizi nyene kugira ibintu bigende fresh. Antuka dukoze ibiganiro byo gufasha. Niba bikwiye yuko umuntu atanga uburyo bwiwe kugira abafashe umuntu. Ugaca ubukoresha. Nukuri kw'Imana bajya nabo babutanze baba baburuhiye. Cha wiyumvira gift uratanze ifashanyo. Wibaza ko yashitse ugasanga ntiyashitse. Kandi ugasanga wowe wayitanze ucubimenya ko itashitse. Bakayikoresha. Abonse kutubwira izindi. Oya ntawo navuze. Vuze ati ko bibaho. Mu Rwanda narigeretse kubikurikirana ahantu hari aho. Byarabaye. Bisigura yuko no mu Burundi byo bimaze kuba. Gusa Imana ibahezagire mwebwe mukora mu mifuko yanyu. Mugatanga kugira mufashe bajya abantu baba bagwaye na cyane kuko nta muntu afasha ngo nikwera shonje. Kenshi bakunda gufasha umuntu agwaye kandi aremvye. Tumusupportinge. Sivyo? Tunamufashe bijya bigano tuba turamuha dushaka abantu bafise n'igihumbi bagira ico bakoze kugira dufasha abo bantu bagwaye. Cyenda ryowe sana kuri no munsi kuko bajya bana bafatanye babiri baheruka kugenda bagiye avant-hier. Kuva nkiri muri Isaac TV nije nagumye ndabiruka ko ndakoresha ikiganiro ndaza muri Star TV ndabakoresha ikiganiro turaronka n'ababafasha ubu bagiye mu Butaliyano atsikuru naryohewe natambishije igisusu bana ku gitanda naragize gutya dudadunda Imana irabikoze cyane akora ikiganiro Imana ihabwe icubahiro aragiye yagiye kwivuza azovuga ati Starboy warakoze neza cyane warampaye ibiganiro abantu baramfasha biragenda ukunuku nagumye ndamukurikirana onodoji mugakona yaragiye nukuri kw'Imana ihabwe icubahiro Imana izokimpezagira kuri sinshaka nta mafaranga ashaka y'abantu barungitse imfashanyo ngo ndayagiyeko oya je shaka Imana impezagire kiya gikorwa cyiza ndiko ndakora TV wanje itera imbere of course nivyo mba nifuza ya
imigenderanire nyabaki Starboy afitaniye n'abakolege biwe abansiye kolege biwe abanshe kolege abakolege banje rero turakundanye muga mu boss abakolege abakolege umvasi yagiti ntarande bro none ubushaka ko deblock nze ndabona link basi kuri stati umukurikirana none ko mbashaka ndamuhivyibuze ivyo uzi wanje nayo nirakenewe nese nguru tumeka kugira nkurikirana abarundi bose kwereka nkurikirana TV zose kandi nawe ne yanse kunde broka nkabona simbone link kuri stati ndamwirondera muri recherche nkayibona reka nkandika Isaac TV kuri YouTube nkayibona hama nkaraba ikiganiro basi abafana basi ba Steve mumubwire mumusabire basi ande broke bazize ndabona basi no stati Isaac ngo stati ziwe kugira zinshikire nabantu bagira screenshot nkaza muri abisangije ngo arabona ngo stati za Isaac arisabiye Starboy wenyine ngo mudeblock nande broke baze turayaga tubincutye nimba bijya vyaraciyemwo turabana b'abantu nimba vyarashitse akihenda n'ibintu bishika nanje nama nihenze ku bandi nande broke mbone stati ya mbone linki kugira ndayibone muga kigano kigiye ko cyambona notification namungira he aho rero ubandanye umubona umukurikirana nande broke basize turayaga ariko nasabye nande promoter ati kuri oya natumye umuntu yitwa Zeot Kevin Zeot uze kumundamukiriza Isaac kubera simfisa ahantu nca kugira ndamuramusi yo mana we mude bloke ndamukunda ivyo yamfashije vraiment ni vyinshi cyane kandi ndanabimushimira ndashimira n'abakunzi ba Star TV ukiraho nyene ndashimira n'abakunzi ba Isaac TV bangize undi no munsi okay ukiraho nyene eske hoba hari ikintu cyahindutse kuva uva muri Isaac basi wumva ubona ko cyahindutse kuva uva muri Isaac ni byinshi cyane icyambere nkiri muri Isaac TV sinari nzi kumonta sinari kugira montage biganiro napfuye kuvayo umunsi umwe nari ndabimenye bijya biganiro byose ubona bishika ijana nije ndavyimontera ku gatuki wanje nta nundi muntu amfasha bisigura yuko nkiriyo ntavyo narinze ariko ndabizi mbo gupostinga ku ma YouTube ibintu biki n'ibiki ibintu by'ubuhinga ngorukana bumenyi ubu narabimenye kandi ndashimira n'umukameramani wiwanyu yarigeze kumfasha kantu aranyigisha utuntu Imana imuhezagire niyagira Maria haje zomuterera gakoko reka ndagushimire rero Starboy umukameramani wanyu guca umuzungu yubaho umuzungu afise inzobe nawe tuza zinzobe aho gushaka kumu reka ndamushimire kuko nawe ni arutuntu yanyigishije kuko jewe nkivayo naragerageje ndagira recherche zikomeye cyane reka mfate kano kanya nshimira abantu bamwe bamfashije kuko birakwiye nshimira AKS Waka Light TV nshimira Landry Promoter umutananirwa ubu nanye muri team umutananirwa reka kumbwira yeah of course nshimira team Hit Top TV nabone novuga yuko bambaye hafi abo bose ndabashimira n'abakunzi ba Isaac TV bangize uwondo no munsi big up sana Imana bahezagire naho yakubload sinavuze Isaac wavuze abakunzi nibo bangize kuko urashobora kuja ahantu urazi nkunga kuri STV urashobora gukora ibiganiro vya ntibabiraye mu gasanga vy'umugenzi wawe barabiraba bisigura yuko bajya abantu babaraba nibo babagira abo muri bonshimiye abakunzi bankurikirana batumye ba uwonzi nkaca nshimira n'umuboshi mugabo rero ndashaka kuzanda buno dusati twawe twatudesi no gufata no yo no gufata no yo urumva Isaac bagufasha gasati ndakabona handi nayo mashaka kukabona kandi biramubabaza eh ya reka rero tugushimire Starboy ikiganiro cyo kuri Star TV cyo kuri Isaac TV bacha baragacisha mu kubera je stati ziwe sinazibona bacha baragacisha mu ndabona nyene arabizi arakazi uko nyene ubikora reka tukore ikiganiro Sora kabonye basa uka video ndazora ba stati nani ndashaka kuyibona boss ya reka ndagushimire Starboy waduhaye umwanya bose abantu bariko baradukurikirana nimba haraho twavuze naye baraza kutwihanganira uze kuraba ikiganiro kuva ku ntango gushika ku mperezo kuko hari igihe nshobora kuvuga fo bikagwa nawe ugasanga ikiganiro cyukireka ucivuga naye mugabo ucumvirije gushika ku mpera nasavye imbabazi kubona banavuze fo ariko nibaze ko navuga nabi basi musabire Isaac and Broke kugira ibintu bigende neza siko zenda rabaga statiki wiye agafoto yashitseko ari kumwe na madame ndabibone ndyoherwa ndanagatore basi nanye ndagaposting nayo umva no guma posting aziriya za kera kandi hari izo ariko ara posting Imana bahezagire rero mwebwe mwashimye kuza kunshigikira mwashimye kuza kunsupportinga hano sanzwe ntuye mwakoze kuza Imana bahezagire no nkubita gasaya uko hari hose ubitagaki no nkubita umusaya navuza gasaya kubera ko
muri ca cyubahiro turabakunda abakunzi ba ASTV mugende kunshigikira kuri Star TV 257 mukore sabone kugira nanje mbandanye gutera imbere ivyo ndiko ndabikora ku bwanje sindiko ndakora ndaba nguriya ngo nuko ariko arakora ibi ni wakora uraba uwundi utanguka down kora vyiwawe utera imbere kandi bavuga ati fasha warafashijwe kuba turi ngano uko twafashijwe tubandanye dukora ni Mr. Recorder Mr. Meat Love in Town eke Angel de la Capitale the voice from Angel Mr. Mutananigwa arandi promoter big up sana bro uri mu brother wanje kandi nkunda kandi na mutima mubi ifiti ujya mu bro ariko abantu bashaka kuzana inzigo abandi bamwe bamfutira ibiganiro akantu karatkubabaje nuko wase kutubwira neza na neza ingene gusa rega urazituma ntababaye iritina no mu sister wanje n'umugenzi wanje nkurikirana kuva kera yarabonye stati yanje cambwira ati star boy wihangane nzoguha ikindi dukore nanje ndashya mu mace mvuga ati ubahwe mama nanje uwagifushe ntiyanciye intege aya mu star boy nkora nka star boy kugira ejo mungira abo mwifuza nimwashika kunkora mwebwe mudukurikirana nzokoroka nje hasi banyibagire ntibasubire no kunyibuka ariko nimwashiramo ingufu mukabandanya kuraba ibiganiro bica kuri Star TV 257 the best exclusive news in town bizogenda neza cyane gose imana ibahezagire ndabakunda sana namba yakabutura gatoye n'agasemye mbabarire gira hari abatabikunze bansanze muhira iyo turi muhira turirorasha kugira akayashuka gabanuke kandi asti bifise umwigeme mwiza merci thank you uraza abantu bayaguma bagucunguriya ni benshi reka ndabashimire bakundi ba ASTV ndabagire à la prochaine bisous